urupfu rwa Karasira Aimable rwakomeje kugaragaza ubwicanyi bw'umuperezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze imyaka yose amaze ku butegetsi ariko arakora umva ujye mutipe yaravuga ukuri yari imvuga kuri yaratomura ibintu akavuga ati ibi bintu burya bimeze uko perezida yogira uko erega mu buzima bw'abene gihugu aba porte parole simaka gusujya mu porte parole wa president burya gendazi n'aba president benshi bari ku murongo wa demokrasi ntibakurikiza amanuze y'aba porte parole gusa barumviza n'ivyumviro vy'abene gihugu kabisa bakabigendera urumva rero ujya mu type ntabwo yari umuporte parole wa president ariko ivyo yavuga warabona neza yuko nka president w'u Rwanda iyo abikurikiza akabigira ko basi ntabikurikize 100% basaga akora bimwe bimwe igihugu cy'u Rwanda cyari kubohoka bavuga ko yanwe imiti myinshi ni propaganda zabo urabona M23 ubigeze Kamanyora Kamanyora kabisa Kamanyora mbe urazi ko Kamanyora ari hafi y'u Burundi cyane Kamanyora mu cibitoki cya Rugombo hari video twigeze kwakoreraho narayibonye tubona ba M23 ni hafi kabisa ni hafi ego kuruha Kamanyora ari sawa je naragiye ega Kamanyora ugiye Bukavu uca Kamanyora ariyo inuze frontier barasinyira ukacugenda bisinzi ko ubu bigihari ndaheruka muri 2020 rero Kamanyora baragize ngo pa bari Kamanyora hasi Kamanyora rero abantu batabizi neza hari abantu badukurikira turamuge cyane mwe gumusoma dukurikirana bari mu Burundi hanze Burundi turabaye mwaramutse namwiriwe ni kwa kundi nyene nije nakoresha umwanya John Mabona akoresha umwanya so abantu bose mudukurikirana bari mu Burundi hanze Burundi turabakunda cyane turabasuhuje turabaramukije aho nose muherereye so no muse nagarukanye koresha umwanya mwagumye mumumbaza akoresha umwanya namugarukanye kugira ngo tube turabayagira ayavugwa mu karere so ntarandiriye reka tumwakire karibu cyane bro meze neza cyane yewe ko wari wabuze mugabo oya nyene turibika kugira abantu tubazanire amakuru aturukanijwe neza tubazanire y'amakuru ya bwana nyene amakuru ari ku mwanya kandi aba ari sérieux cyane abantu be mudukurikirana muraza kuntahura nazindutse mfise aka grippe ijwi ntirisohoka neza nkuko mwari muri menyereye ariko nibaza ko tuza kuyaga umusirikare afira ku rugamba nkokoresha umwana yego cyane karaza rero kebuke kabisa twinjire mu kiganiro nyezi nakoresha umwanya hari amakuru ariko aravugwa amazimisi avugwa umunyarwanda umuririmbyi Prof Niga umunyarwanda yarakunzwe cyane kuri za YouTube mugabo byaboneka avuga cyane inkotanyi ko ari abantu babi gose rero yaramaze gufungwa kuva muri 2021 gufungwa imyaka 5 azira ivyo nyene kubiba amacakubiri mu banyarwanda yarashengeye ryari yahejeje igifungo ciwe wewe urupfu rwa Karasira rero Aimable wagwakiriye gute urupfu rwa Karasira Aimable rwakomeje kugaragaza ubwicanyi bw'umuperezida w'u Rwanda Paul Kagame amaze imyaka yose amaze ku butegetsi ariko arakora Karasira Aimable nta kintu do principal yazize yahowe gusa ubwoko nta kindi yahowe ubwoko kuko uravye n'urupfu rwiwe n'urupfu rumwe igipfungu ntirutahuritse abanyarwanda ari ikintu jewe ndaba ariko uvuze yahowe ubwoko kandi dusanzwe tuzi ko ari umututsi oya Karasira Aimable nubwo ari umututsi hari ukungene wewe leta ya Kagame atumva kumwe n'imikorere yayo erega urashobora kuba uri muri ubu bwoko ariko ubwo bwoko bwawe ukaba wowe utemeranya n'imikorere yabo bacakwita interahamwe kiba giheze tayari nubwo so na nyokonde basokuru bawe aba bari muri ubwo bwoko bw'icyo gihugu ntigikunda yuko bakwakira bavuga ati uyu muntu n'uwacu bakwamana kw'amakenga bacabuguma bibaza ngo uri umuhemu ubwo rero tuvuge ko icyatumye bamugandagura umunsi wo gusohoka ngo ntibatinye ati uyu mugabo akaja hanze n'amajambo yahora avuga bon
urabona barariragwa kumufunga urabona imyaka 5 yari iheze bamufunze 5 nukuri ico gihano kirakwiye ico gihano c'imyaka 5 upfunzwe kirakwiye ico gihano si gito vraiment kuko uzorabe n'umuntu yishe n'uwishe umuntu ingena hanwa barashaka kumucira imyaka dufate nka 15 ariko amazi 5 barashaka kumubabarira bakavuga ati uyu muntu nasohoke kuko yaragize ishavu ryabo yiciye ryaraheze urumva yarabonye yuko umva yarakosowe igihano c'imyaka 5 kiragikwiye ahubwo karasira wewe urabona ko no mu gufa kwiwe yari yariku sanzwe vyari biri officiel yari yamaze kugwa cyari cyaheze igihano ntiyatorotse ntiyababariwe ntiyagize urumva yarasohotse biciye mu mategeko abo bapfunganye urega barasohotse abafunganye barasohotse barabandanya ama business yiwe bamubwira ngo nta rupapuro rwo ngo nta mu gihe dossier yari imwe urabona amabu ubutegetsi bwo mu Rwanda niyo mpamvu Amerika yanaburambiwe hari ibintu bakora by'ubugugu ukabona neza yuko ari ibintu by'ubugugu vyema bidafise umutwe n'amaguru n'umwana muto n'uwize fondamental abitahura vrema none wewe wosigura gute ngo urupapuro rwawe rwo gusohoka ntirurasohoka gute abo dufunganye basohotse hari ibintu sivyo gusa hari n'amakuru avuga ko bamufunza agwaye no mu mutwe ega bari bafise n'icemezo cyo kwa muganga cemeza neza yuko agwaye mu mutwe iyo leta yo gufunga umuntu w'umusazi ibintu vyemeje no kwa muganga iyo leta ni yahe bari kumurika akaja kwivuza bari kumurekura akaja kwivuza hama akize bakacamenya ingene habandanya hanwa kuko burya gasho karahabura ega ntiyafunzwe asaze oyi yafunzwe ari muzima agasho uravye n'imyaka abantu baba baguciriye na jewe narigeze gupfungwa ubuso bwo kuri zone no kuri joro ryose narayendarira kuko nabona umengo ubuzima bwose buraheze umengo urumva sinabitahura urumva rero ibaze rero agasho kaba kari officiel we wapfunzwe igihugu cyose kibizi kufunzwe erega nta no mu avoka ukenera ya bari baranamukuye no mu kazi sinzi kujye byaraheze urumva ujye mutipe yaravuga ukuri yari mvuga kuri yaratomura ibintu akavuga ati ibi bintu burya bimeze uko president yogira uko erega mu buzima bw'abene gihugu aba porte parole simaka gusujya mu porte parole wa president burya gendazi n'aba president benshi bari ku murongo wa demokrasi ntibakurikiza amanuze y'aba porte parole gusa barumviza n'ivyumviro vy'abene gihugu kabisa bakabigendera urumva rero ujya mu type ntabwo yari umuporte parole wa president ariko ivyo yavuga urabona neza yuko nka president w'u Rwanda iyo abikurikiza akabigira ko basi ntabikurikize 100% basi agakora bimwe igihugu cy'u Rwanda cyari kubohoka bavuga ko yanwe imiti myinshi ni propaganda zabo iyo miti myinshi yemejwe nande hari umuganga yaje aremeza ati burya twamupimye dusanganye imiti myinshi ko byavuzwe n'umuntu wo kugasho gereza utwara gasho utwara magereza mu niwe yabishikirije eske mu byo yigiye yarize no gupima abantu kandi sina muganga yabishikirije umva niho bigoreye bisigura ko na muganga na wene nawe nazosigura ibindi kandi muganga nibatanyarutsa bamubwira ivyo ashikiriza muganga azoshikiriza azobashikiriza inkuru ziri zanditse baramubwiye urumva ashikiriza inkuru zanditse bice binyurana n'ivyo umutwaro amagereza yo mu Rwanda yashikirije abanyarwanda bace ariko igihe ukosa abanyarwanda nanjye bokoramo kare Kagame ujya niwe yamuriye Kagame yamuriye ni bwa butware bubi gusa ni bwa butware bubi y'amatware mabi ni inkuru ikiravugisha abantu benshi turihanganishije umuryango ubwa nta muryango ngira sigaranye kuko nawe yaravuze nti abanyiciye abavyeyi biwe uje yaravuze yarafise intuntu ega no gusara ega yari yarasara vyasiri no gusara urazi
bakica mama wawe bakamukerera ubona nzo bakamukerera abo muvukana bakaba ukabona naho babataye n'ikinogo babataye mapana imva izi rujya mu tipe burya yarababaye hari abantu muri inosi yarababaye kabisa bababaye ku buryo avuga ati ibintu byose bica byoci bazo umuntu yagiye no gufungwa atahunze ivyo yavuga byose atahunze kweka atahunze avuga ati jewe na jene bashake banyica kwera ntaco nkifise eka na jewe koresha umwanya wonyicira umugore wonyicira mama wonyicira abana mbona uku ntabone buzima no bansigaranye frère kweli ujya mu tipe rero karasira nagize ihungabana kabisa niyo mpamvu yaciye ihungabana kabisa ya so kuri kimwe reka tuje kuyazo cha kabiri biravugwa neza ko M23 iriko irasiga ubuce bwinshi muri Kongo yerekeza ikamanyora ikamanyora ku rubibe urazi ko kamanyora hano rubibe n'u Burundi agiye ikamanyora M23 yoba yayamanitse urabibona gute oya M23 rigira kiratsindwa cyane kirananirwa gose urabona igisirikare cha Kongo nico Burundi wazalendo n'iyindi migwi nyene iri patriote imaze kwirukana M23 muri Sange burya Sange ni gisagara kinini ni umuji munini sivyo Sange yegereye sikure cyane n'ahantu bita Remera ahantu bita Remera amabi yahakorewe na leta y'u Rwanda ndavuga yo M23 nyene ni menshi cyane je ndagarutse ko abantu ntibo yatahura kuko jewe aho hantu je narahagiye je ndahazi sivyo hari ibiganiro nahakoreye abene igihugu baho je twaravuganye ariko ibi bintu bitaratangura kuko izi ntambara zo muri Kongo zimaze imyaka myinshi abarundi ntibabone twe twahagurutse tukavuga ibintu byatangwe kuva kera twebwe je naragiye Uvira naramazeyo nararayeyo iminsi ibiri Sange ko Uvira rega n'inzira imwe Uvira Sange Remera ije Sud Kivu Bukavu Zagoma ari je naragiyeyo attention abantu rebaze batahura basi ibintu umuntu abari karavuga abakongomani je turazinanye saba abakongomani baza ngaha abakongomani baba ngaha batazi no muri Kongo ngene bahameze bavukiye aha bamaze imyaka 40 ingahe ngaha abo saba abakongomani abakongomani bari hariya bababajwe muta Isange je bari bigano nakoze kuri media yitwa Nick Drip media yari media yiwanje ivyo biganiro birabikwereka neza jewe muri Sange mu isoko ya Sange abene igihugu tuvugana urumva bro abene igihugu muri Kongo barababaye bararushe vraiment unabumvirije urabona ko barushe baratewe rero binjiranwa n'imihari ije gusahura itaje kubafasha ije gusahura iyo mihari ikizibira leta yo bafasha iyigiza kure barakora ivyabo bro nasanze abataxi batanga mu isoko ari menshi abene gihugu bakarira naye nuzi ko abarundi barangura ibitenge muri Kongo naye nuzi ko ajya mu Gatumba abapolisi ajya ku Rusizi batinga ibitenge muri Kongo ibitenge umengo niho bizimbusa ariko amataxi babirihira bro igitenge gize gishika ngaha kiba kiri ku mafaranga menshi ariko hariya kiba kizimbutse hari na amataxi ni menshi cyane bigaca bituma babizimbako uno musi igitenge kigugo nk'ibihumbi 100 dufate nka 180 yabata amataxi menshi nka sase nkane dufate ego ico gitenge hariya bakiranguye make ariko kubera taxi batanze abakongoni batanze bro bararushe ivyo sino bigaruka ko cyane ariko reka ndakumenyeshe ko M23 imaze gukugwa Sange yo ni resite nkuru nini cyane yo ni resite nini cyane kuko Sange bro none Sange bahavuye harabaye imigwano bakabomora byagenze gute uyu migwano itegerezwa imigwano ari intambara ziba
mu bisanzwe mu bintu vya gisirikare je maze kuvyinjira mu mizi kenshi cyane nkabisoma hari ingwano ziba zitabaye amasase hari ingwano ziba mu vyandiko urumva mu myandikire hari ingwano ziba mu masezerano canke mu nsiguro ugahabwa gasopa tumviriza wowe utavuye kuneza ngira ngo bariko bubahiriza Amerika amasezerano oya nta M23 yigera yubahiriza amasezerano ya Amerika kabisa barayigaramye ariko igisirikare cyo Burundi ni ca Kongo kirashaka gutanga gasopo kuko barabahabuye amadrone abakubita bajya batipe kuko uburyo bwarabaheranye kera bari bafite amadrone hanyuma gato bari bafite igisirikare cyo Burundi cubaka kabisa mu bisanzwe igisirikare cyo Burundi strategy rega igisirikare cyo Burundi iki gikomeje ni strategy nta kindi none ugira ngo ni nguvu strategy zabo ni nini cyane bafite rega birazi ko n'umurundi kugwa urundi n'umunyarwanda umunyarwanda aho yicaye Burundi aho yicaye ku bwenge umunyarwanda niyegereze ni oya ubwenge bwo barazi mu makaminuza yo mu Rwanda benshi babigisha nuzi ko n'abahima kera bagwanye ubwoko bw'abahutu erega umurundi n'umuhutu mu bisanzwe ivyo bintu ari abantu batabitahura neza ariko mu bisanzwe umurundi n'umuhutu ivyo reka tuvyihoze none ko iki bagwanye abahutu ntibiga amashuri ya limite bari bafise bon donc n'ufise ubwenge aca bamwica ukomeye ubona ko ufise inguvu aca bakwica donc umurundi mu bisanzwe n'umuhutu ariko ivyo nitubiha agaciro cyane ego okay urabona M23 ubigeze Kamanyora Kamanyora kabisa Kamanyora mbe urazi ko Kamanyora ari hafi y'u Burundi cyane Kamanyora mu cibitoki cya Rugombo hari video twigeze kwakoreraho narayibonye tubona aba M23 ni hafi kabisa ni hafi ego kuruha Kamanyora ari sawa je naragiye ega Kamanyora ugiye Bukavu uca Kamanyora ariyo inuze frontiere barasinyira ukacugenda sinzi ko ubu bigihari ndaheruka muri 2020 rero Kamanyora baragize ngo pa bari Kamanyora hasi Kamanyora rero abantu batabizi neza hari abantu badukurikirana batazi basi bumva Sud Kivu Nord Kivu batazi nyine ipanganye erega kugira uve mu Burundi uja muri Kongo uciye muri izo nzira za Uvira uca mu Rwanda utegezwa guhonyura ku butaka bw'u Rwanda je nararaye mu Rwanda kera ni 2023 ariko panu 2023 vime ibintu byari bwatangure kuko n'abantu bacunga ku mupaka w'u Rwanda bajya bacunga ku mupaka w'u Rwanda abantu bafite ubwenge kwere bucubwe barabafana biwanje barandamukije ariko rero nariyumviriye mu nyuma byatanguye ati eske koresha umwanya yosubira kuja gusinyisha ati tera ko kashe ndengane oya kabisa urumva ucavuga ko uyahuje imiti oya kiba giheze bayi umwana twamufashe anwe ibinini byinshi bafana ntabaponda ndabaryohera nkora ibiganiro bibaryohera ibaze ubu naho rero ndabafukura ariko uri kugwanirira igihugu oya je ndabafukura urumva ndabafukura amanyanga yabo rero Kamanyora uca Kamanyora boni Buvira hari inzira ndende nyene ucamwo zimeze nabi kuntu n'inzira y'imodokari zimeze nabi cyane ko je nagena agence usikishikira Kamanyora urahakorako Kamanyora ukasekera mu Rwanda na frontiere y'u Rwanda uramanza ugasinyisha ukacujabuka Rwanda ukage rero baragira Kamanyora kugira mu bisanzwe ujabutse gusa Rusizi
Kamanyura ubu yihonye Kamanyura kabisa ndahabuye urahagaze nyene ku mupaka ni urabona urabona n'amazu n'agasi